niyo mpamvu baci usora igandiriye niyo mpamvu niyumviriye kuririmba ishigikira umugambi w'igihugu irondoka rijyana n'amagara meza guhimiriza abarundi kwijukira irondoka rijyana n'amagara meza no gupimisha imbanyi hakiri kare. Umuziki ni ikintu gitwara uburyo bwinshi kandi ubwo buryo subuca bugaruka. Rero benshi baca baguca intege bavuga ati none amahera uri kurashya mu ndirimbo ubona we kuri kurayonona. Muga natwe kwa kundi tuba tugomba ko igihugu cyacu kimenyekana gushigikirana leta yacu kugira ngo bigaragare ko igihugu cyacu kirimo abantu baciye ubwenge kandi hari ibintu biriko birakorwa kandi bizogira akamaro igihugu uremera ukiyaranje ukabikora ubwo buryo nyene ukaburekora. Na cyane cyane nk'ubu turi muri wa mugambi w'imbona kazoza wa leta y'u Burundi igihugu cifashe mu 2040 igihugu giteye imbere mu 2060. Yes, bakunzi ba Rock TV ndabaramukije kuri mikoro muri kumwe na Jazz Mama Sambambi nyuma ya kamera na Kibanomike abananya bahama na sanamu ameze neza cyane. Uno muzi tukomwe n'umuririmbyi Dogo Tessa umwe mu baririmbyi b'abarundi twaravuze ati zacabarondera impano nyinshi zigeze zitandukanye yo kugira tuduze abana b'igihugu. Ndakuramukije umeze neza n'amahoro cyane. Ndashamutse abakunzi ba Rock TV ndabaramukije muraho mwese mugumye mumeze fresh. Dogo Tessa umwe mu bantu tubaze ko wararose diri muri ya mashirahamwe menshi agiye atandukanye ngaha mu Burundi ajijo gateka kazina mu ntevanye n'indirimbo yawe. Ufise indirimbo ivuga ibwira abamama yuko kuvyara ku rugero ngo no kuyikingira umugira wa sida nibaze ko ari ku bantu bose kubera ko indirimbo yiririmbye. Njya ndirimbo nayiririmbye bivanye n'ivyo mbona mu buzima bwa misi yose kibano naho ngenda ndaca. Urabona ko igwirirana ry'abantu ryarabaye sinzi kandi ugiye kuraba u Burundi ni igihugu gito ariko kugera ino saha gifise abantu benshi. Ugiye kura abantu kera bahora barima uno munsi bakubwira ngo igihugu cyarateye imbere usanga ari gisagara kidasanzwe ibintu navyo bikaca bizimba. Niyo mpamvu baci usora igandiriye niyo mpamvu niyumviriye kuririmba ishigikira umugambi w'igihugu irondoka rijyana n'amagara meza guhimiriza abarundi kwijukira irondoka rijyana n'amagara meza no gupimisha imbanyi hakiri kare. Ubwo nta kantu baba barakoronde nk'amashirahamwe akavuga ati reka tuguha kantu bivanye nuko ngene indirimbo turabona ko washizemo n'imico y'ikirundi mugabo insa nk'uko manta kwano gatonya muri video hariho ibintu byabutse muri clip. Nta nubo warituye ukaja ukavuga ati je ndashaka ibitaro kanaka kumva yo kugira nerekane yuko ibintu ndiko ndavuga ari ukuri ukabitora bivanye nuko nivyo nabonye bitarimo. Mu bisanzwe kuririmba twebwe ngaha mu Burundi hari abantu benshi bataratahura k'indirimbo zifise icyo bifasha mu gihugu. Naho ugenda ukabwira ati jewe shaka mumfashe kugira ngo nshobore gukora ikintu kimeze neza usanga batihuta kubitahura. Mu bisanzwe je nakoresheje uburyo bw'iwanje naragerageje abona bwira bakavyumva nko kubijanye n'amasanamu bakampa ama image arahona giye baranyankira mugano uvuga ko nimenye muri vyose. Umuririmbyi iyo mubagiye tanguye kuririmba ryari kishi bakunda kuvuga ngo nagasuzuguro mugabe babifasha kumenya aho umuntu aba yaratanguye kuko umuntu ahura n'ubuzima bwishugiye butandukanye. Wowe umuntu akwaje ati watanguye ryari mu muziki watanguye ryari? Sinatanguye 2008 yego nagasuzuguro karimo ahubwo ujye uvuga ngo nagasuzuguro aba yihenze kuko bavuga ngo uhisha ubwari nyoko ntiwarama. Hariyo ushobora kuba ufise ahantu bipfira hakaba hari undi muntu yoshobora kugufasha ivyo bintu bikagenda neza. Yego nikiye kintu umaze kubona kimaze kugugora ngaha muri uyu muziki w'u Burundi uvuga ati ikintu kiracana intege umuntu. Umuziki ni ikintu gitwara uburyo bwinshi kandi ubwo buryo subuca bugaruka. Rero benshi baca baguca intege bavuga ati none amahera uri kurashya mu ndirimbo ubona we kuri kurayonona. Muga natwe kwa kundi tuba tugomba ko igihugu cyacu kimenyekana gushigikirana leta yacu kugira ngo bigaragare ko igihugu cyacu kirimo abantu baciye ubwenge kandi hari ibintu biriko birakorwa kandi bizogira akamaro igihugu uremera ukiyaranje ukabikora ubwo buryo nyene ukaburekora. Usanzwe uri n'umuraperi muri kino gihe hari umuririmbyi yitwa Bface ari gutanga challenge y'indirimbo yiwe. Warayumvira indirimbo ya Bface? Ntayo nzi nimwe nimba tukana nimwe aririmba avuga abandi baraperi bazanywe na corona. Bisanzwe
je indirimbo zimara imyanya miremire sinkunda kuzumviriza. Yego we nta nturiyumvira basi tuma umwishura bifise kwavuga ati jewe ndabuze n'umwanyishura mu bisanzwe nimba yararirimbye akaba ari karigisha kuko indirimbo no munsi igihugu gikeneye indirimbo zifise ico zifasha ku gihugu zigisha abantu zigakebura abantu bari mu nzira mbi bakaja ku nzira nziza na cyane cyane nk'ubu turi muri wa mugambi w'imbona kazoza wa leta y'u Burundi igihugu cifashe mu 2040 igihugu giteye imbere mu 2060 dutegerezwa kuririmba indirimbo zifise ico ziza gufasha mu gihugu umuntu wese yumviriza akavuga ati hari ikintu yanyigishije urumva nawe nimba yaririmbye agomba kwishurana n'abandi nakore kumbure ngira leta izomushimira nimba ari cyo yoba yarakoze abona kizova kigira akamaro cyo ku gihugu. Yego ubu nyene baraguhaye ijambo nk'umukuru w'igihugu ati vuga ikintu gikenewe kugira umuziki w'u Burundi utera imbere wose abiki nkawe nk'umuririmbyi. Leta nuko yo dushigikira yo bashikira mu buryo nyabagi leta no kuduha uburyo hamika duha no kwisanzura kwisanzura kuko twebwe uno munsi hari n'ahantu ushobora gukenera bikanka ko haroga kubera iki uburyo buke cyangwa ati ivyo ngaha ntivyemerewe bakamenya ko umuziki nawo ari nkenerwa ku gihugu. Hari ibihugu vyamenyekanye kubera baririmbyi ariko byamenyekanye kubera baririmbyi hari imigambi y'igihugu abanyagihugu bakore badashobora kumenya bitihuta kaba indongozi zibigisha byorosha ariko indiri bice mu ndirimbo ugasanga ubwo butumwa burashitse kure. Rero novuga ko leta nayo yo cidushigikira kugira ngo natwe dushobore gushikana ivyiyumviro vyacu aho dushaka aho mushaka. Nice. Okay, niwe muririmbyi ngaha mu gihugu cy'u Burundi wifuza gukorana nawe koraba? Jewe no kuvuga abaririmbyi b'abarundi bose ndabakunda. Vuga ati je nk'uyu gusa ndamurose hagufi arangyohera kuko umuntu wese afise nyene wakunda. Jewe ndakubwije ukuri nkumvuze ngo nkunda naka by'abaririmbyi b'abarundi bose ndabakunda. Umuntu wese ashobora kuba bikora yabigize umwuga bikunda gashyamwe uburyo bwiwe ko mutejeje imbere akabushira mu ndirimbo ibendera ry'igihugu rikahungabana wese ndamukunda. Rero no kuvuga korabo ni ibintu byo kwitondera kuko kugira ngo ukorane n'umuririmbyi ashobora kurati ya muririmbyi dukoranye yoshika naye mbega yo ntere iki mu vyiyumviro ko twebwe uno munsi aho tugeze naho twavuye hari itandukaniro cyane. Abaririmbyi benshi baramaze kuba bitaho ntituri mu muziki wa kudisinga ni umuziki ufise icyo uzagufasha ku gihugu. Yego yes bakunzi ba Rox TV urumva yuko Dogotessa ari mu baririmba bafise ivyiyumviro byiza kandi byubaka. Ndababwira ikintu kimwe hari umuririmbyi ushobora gutumira mu kiganiro ukavuga ati bineka aravuga ntibitahuritse mugo maze kumva umuririmbyi bivanye no kungene yisigura n'inyishu ashikiriza abaza kumwumviriza uravuga ati uyu muririmbyi araciye ubwenge. Dogotessa hari umuntu afise miliyoni 100 ashaka kuziguha wowe uzishire mu muziki mugabo avuga ati jewe nifuze ko nzoyagarutsa kugira amotive yuko yamara yagarutse umwosha mu bigenza gute umuziki no kuvuga mu muziki no kuba ari umuntu avuga ati jewe ngomba mfashe uyu muntu mbe mukumufasha umuntu mukumufasha uramufasha mu vyiyumvire ukamufasha mu buryo no kudandaza indirimbo. Rero no kuvuga abantu batazi kudandaza mu Burundi nka novuga ko mu mashira hamwe nk'umuririmbyi wishikiyeyo ubibereke ihangiro ufise n'ivyo ushaka gukora benshi ntibagutaho ko baca bavuga ngo abaririmbye ko nabasuma ngo bibisha karimi kumbe ntibamenye ko dushiramwe imitahe minini mbere nk'akarorero urabona nga mu Burundi hari abaririmbyi benshi b'abari agent bamenyekanye cyane mugage mbwa ati mbe kwa naka kurugiwe nihe atawo kwerekana barapanze n'abaririmbyi bake bafise inzu mugugiye kora nk'uburyo akoresha mu ndirimbo yogura parasera akubaka n'inzu mugabo akacasha mu ndirimbo ya ndirimbo irikirafasha irikiramenyekanisha igihugu irikirigisha abana b'igihugu mugabo wagira ngo radodo ati bimeze uko bavuga ngo na uburyo bwo gusha mu ndirimbo nta bari kuko nta kamaro umva biragoye ari umuntu azi ati nzodandaza mu buryo bwo kugira amahera garuke birashoboka. Yego reka ndagushimire cyane Dogotessa. Yego nandi bashimira cyane. Yes bakunzi ba Rox TV kuri mikoro mari kumwe na Jazzy Mama Sambamba inyuma ya kamera ni Kibanomike abandanya